urakoze Aloyizi Bigirimana. Mu makuru yo mu karere k'ibiyaga bigari, ishyirahamwe ry'abanyamurenge baba mu mahanga rifatanyije n'imiryango mpuzamahanga irwanya jenoside n'ivangura hirya no hino ku isi baramagana ubwicanyi bwibasira abanyamurenge. Ubwicanyi bumaze iminsi bubangamiye abanyamurenge hafi imyaka 5 irenga, aho noneho babisha abasivile, ariko aho bigeze batangiye no kwica abantu bo mu bwoko bw'abanyamurenge bari mu ngabo za leta. Adele Kibasumba ukuriye umuryango Mahoro uhuza abanyamurenge muri Amerika. Mu Burundi, mu murwa mukuru wa politiki Gitega, bamwe mu bakenyezi biyemeje gucuruza iswa isenene zikaranze. Iswa ni nziza wazirose kweri uraronka ukoresheje 220, hari igihe utabura n'ibihumbi 10 wunguka. Iswa zirafise akamaro cyane kuko iswa zirunguka cyane. Iswa zirantungiye abana. Bamwe mu bacuruza iswa bavuga ko iziryoha ari zikomoka mu ntara ya Cankuzo na Ruyigi. Ayo makuru kimwe n'andi avugwa hirya no hino ku isi ni mukanya, mugume ku maradiyo yanyu. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri wa_radio_yacu_voa_com na ku mbuga za Facebook, YouTube na Instagram. Aderesi yacu ni VOA Radio Yacu. Ishyirahamwe ry'abanyamurenge baba mu mahanga rifatanyije n'imiryango mpuzamahanga irwanya jenoside n'ivangura hirya no hino ku isi barasaba inama ishinzwe amahoro ku isi y'umuryango w'abibumbye kongera ibice ingabo z'uwo muryango zikoreramo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu itangazo ryashyizwe ahagaragara mu mpera z'icyumweru gishize, abarishyizeho umukono baramagana ubwicanyi bukomeje gukorerwa abo mu bwoko bw'abanyamurenge, bagatanga urugero ku musirikare wa leta mu bwoko bwabo uherutse kwicwa atewe amabuye agatwikwa. Madame Adele Kibasumba ukuriye umuryango Mahoro uhuza abanyamurenge muri Amerika avuganye na mugenzi wacu Jufre Mutagoma, atangira asobanura impamvu nyamukuru yatumye iriya miryango yandikira itangazo. Mahoro n'iriya miryango yindi yasinye ruriya rwandiko twamaganye urupfu rwa Major Joseph Nkamizobe wishwe urupfu rubi cyane, aho batemaguye umubiri wiwe ngo barangize barawutwika. Turagwamaganye kuko ubwicanyi bumaze iminsi bubangamiye abanyamurenge hafi imyaka 5 irenga, aho noneho babisha abasivile, ariko aho bigeze batangiye no kwica abantu bo mu bwoko bw'abanyamurenge bari mu ngabo za leta. Urumva ko ubwicanyi bw'abanyamurenge bugeze ku yindi ntera. Icya kabiri, icyaduteye kwandika ruriya rwandiko nuko tuzi ko MONUSCO irimo kongera manda yabo muri Kongo. Tukaba dusaba imiryango yose ifite uruhare mu guhindura iriya manda ya MONUSCO kugira ngo bongereho andi ma provisions asaba yuko bakwiye gucungera umutekano w'abantu baba minorite nk'abanyamurenge bamerewe nabi muri Kongo. Ikindi ni no kongera ingabo zabo ahantu henshi higanje abanyamurenge kugira ngo babe bacungera umutekano. Abanyamurenge bamaze gusenyegwa ahantu hose aho batuye hafi ibice 80 birenga ku ijana. Hose havuye abanyamurenge basigaye bari ahantu hamwe nko mu Minembwe, bake mu Bibogobogo, bake cyane iriya za Gahororo no mu Bijombo. Aho hantu hose hari higanje abanyamurenge batuye bisanzuye, ariko kuri ubu bose bari ahantu bita mu ma IDP camps cyangwa internally displaced camp, aho badafite protection iyo ari yo yose. Rero niyo mpamvu turimo gusaba ko imanda nshasha ya MONUSCO ikwiye gushirwamo provision zipoteje abanyamurenge, kandi bikaba biri no muri manda ya MONUSCO, kuko sinzi igisigaye, kuko abanyamurenge bageze ahantu bagiye gushira kubera ubwicanyi barimo gukorerwa rwa jenoside muri Kongo. Muri ibyo murimo musaba n'ubundi bimwe muri byo bisanzwe biri mu nshingano z'izo ngabo z'umuryango w'abibumbye ziri hariya muri Kongo, ndetse hari n'aho byavuzwe ko hari abanyamurenge bahungiye aho ingabo za MONUSCO zikorera, ariko ntizashobora kubaha umutekano. Niba koko byarabaye, byaba bimaze iki kongera ingabo za MONUSCO muri Kongo ku bijyanye no kurengera abanyamurenge? Urakoze. Ijambo rya mbere, ikibazo tufite abanyamurenge ni ukubera yuko imiryango ya ONU cyangwa se n'abapartenere bayo
bita buriya bwicanyi ko ari ubwicanyi hagati y'amoko, mbese abanyamurenge nabo bafite uruhare cyo kimwe n'andi moko. Kandi twebwe siko tubibona, twebwe tubona yuko ibirimo gukorwa ni jenoside, hariho ibihugu, hariho amoko yose yihuje, ndetse na leta ya Kongo ifatikanyije n'ayo moko kugira ngo irimbure abanyamurenge. Rero kuvuga ngo MONUSCO iyo cyane cyane ntishoka itabara kubera ko ibona ko abanyamurenge nabo bagwana n'andi moko, kandi siko bimeze. Turashaka yuko babona ko batahura ko ibirimo kuba ku banyamurenge ni jenoside, barabangamiwe kurusha andi moko. Yego boba barimo kwigwanaho, ariko mu by'ukuri ni abasivile, ntabwo bashobora kugwana n'amoko, n'ibihugu byose zivangiye hariya muri kariya karere, ndetse na leta yacu nayo ikaba ifitemo ukuboko. Rero MONUSCO itegereza kumva ko abanyamurenge babangamiwe, niyo mpamvu itazitabara ko yumva ko bameze cyo kimwe n'andi moko turwanye hariya muri Sud Kivu, kuko urwango rumaze kugera kure kandi biragoye gutangira kugabanya urwango mu bantu rumaze kurenga. Hariho n'abantu babikora, bamwe n'aba banyepolitiki hariya muri Sud Kivu mu rwego rw'igihugu, n'abantu bazwi kuki batabafata ngo babafunge cyangwa se babasankisione, kuko barimo gutuma abantu bapfa kandi bakicwa nabi. Muri ibyo ngibyo uvuga byo gufatira abantu ibihano, mwasabye Amerika n'umuryango w'ubumwe w'ibihugu by'Uburayi gufatira ibihano abafite uruhare mu bikorwa nk'ibyo ngibyo nk'uko wari umaze kubivuga. Mwaba murimo musabira leta ya Kongo ibihano? Turasaba yuko abantu bari muri guverinoma ya Kongo barimo gukora buno bwicanyi bakwiye guhanwa, kandi barahari benshi. Major Joseph Kaminzobe yari ari kumwe n'umukuru wiwe umukuriye mu buryo bwa gisirikare, yari ari kumwe n'abandi 4 babaherekeje nabo ba gisirikare bamukuramwo, abandi baragenda. Imodoka ntabwo yigezwe ipegwa n'amabuye, yagiye amahoro, bashikiyo bagiye, ariko wabasigaramwo baramwica. Hariho abashinzwe inzego za leta muri kariya karere, bose bari aho ngaho, ntacyo bakoze kugira ngo baramire umusirikare ukorera igihugu. Madame Adele Kibasumba, reka ngushimire cyane umwanya uhaye radiyo Ijwi ry'Amerika. Urakoze cyane Jeffrey. Washington, Ijwi ry'Amerika. Mukomeje kumva radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mu Burundi, mu murwa mukuru wa politiki Gitega, bamwe mu bakenyezi biyemeje gucuruza iswa, isenene zikaranze. Abazicuruza bavuga ko iziryoha ari zikomoka mu ntara ya Cankuzo na Ruyigi. Inkuru Ijwi ry'Amerika bateguriye yifashishije inshuti zayo mu Burundi, maragezwaho na Desire Hatungimana. Abakenyezi baboneka batembereza iswa mu gisagara ca Gitega, bazitembereza zikaranze, ziri mu tudobo twera tubonerana, zifukishije utumwanya natwo nyene tubonerana. Igipimo bapimako ni kiko nka kirya bakoresha mu miryango bariko barafungura, aho kimwe bagurisha amafaranga 100, bagapima basuka ku masahani bivanye n'ibiri ku mukiriya yifuza gufungura. Bavuga ko bazirangura ku isoko nkuru ya Gitega, ahahurira abadandaza batandukanye, bazirangura hirya no hino mu ntara aho iswa ziboneka. Uno mukenyezi aratubwira uko bategura izo swa kuva bazivanye ku masoko, uko bazikaranga, ibirungo bashiramwo, gushikaho bashobora kuja kuzitembereza mu bakiriya hirya no hino mu bunywero canke ahakoraniye abantu benshi. Turafata iyo zije tukaja kurangura, hama tukazironga, duhejeje kuzironga tugashira mu isafuriya tamazi arimo, hanyuma tukaguma duhindukiza zonyene. Turashiramo ibitunguru bijya vy'amababi vy'ikirundi, tukongera tugashiramo n'akamagi, tugaca twongera tugashiramo umunyu n'agapiripiri, hama n'uco usanga abakiriya bariko barazirya bakubwira ko ziryoshe. Iswa ni ukuvuga yuko iyo nk'ubu mejeje uziteka rimwe mu gitondo, nshasuka mu kadobo nkagera nkatembereza nafutse n'ishashe kugira zigume zishushe. Ni ukuvuga yuko naho zihora ntaco ziba, iswa ziguma ari nziza bivanye n'ingene wazifashe neza. Uno mukenyezi nawe avuga ko mu kurangura iswa bisunga izo swa zaje ziva, kuko zitandukanye uburyohe bivanye n'intara zaje zivamwo. Bemeza ko izituruka mu ntara zo mu buseruko Cankuzo na Ruyigi ari z'abakiriya bakunda. Iswa zimwe ko hari iswa ziva imuyinga, usanga ari iswa ndende zirabura, iziva mu Kumoso usanga ari iswa bivyibushe, kandi no mu kuryoha ntiziryoha kumwe. Iziryoshe cyane n'izirya ngufi ngufi
ziva mu ntara za Kumoso guhera muri Kinyinya mu Cankuzo. Yego inzu usanga ziryoshye cyane zifise amavuta no kuzikaranga usanga bitameze kumwe ziba zifite amavuta ukamengo n'amakoto. Uno mukenyezi aratubwira n'amoko atandukanye y'iswa, izihurumbirwa n'izidakundwa na benshi, n'imvo yo kudahurumbirwa kuko bavuga ko zimwe zirura izindi zikaribwa mbisi, ivyo abatari bake batoshobora. Ziratandukanye, hari zo ushobora gusanga ngo ni ingina, zo bita ibitemvu, ziraguruka mugabo sico kimwe, isana ni duto duto tukaba twera, mugabo turya ari tubisi niho turyoshe. Mbwa irarura, bavuga ko inavura na malariya, yoyo irarura cyane. Ibinyabobo navyo nyene birara, imvura yaguye vy'ibinyabobo nyene ntibabirya, hari ababirya n'abandi batabirya, vyo ntitubidandaza. Nizo tudandaza ibinyabobo n'ibitemvu na vy'inyamuneka ntitubidandaza, no ntibabirya kuko nka mbwa ntiboyigura imeze nk'ikimonyo. Abakenyezi baremeza ko iswa barangura zose zirara ziheze, ariko kandi ko inyungu bakuramwo ibashimisha gusumba ibindi bidandazwa nk'ibiyoba bikaranze bahora batembereza mu gihe c'amezi iswa ziba zitaraboneka. Iyo ndiko ndadandaza iswa bivanye n'umutahe nakoresheje, ndashobora kunguka nkavuga ati ego ico kudandaza n'iswa kweri habazokwaze. Iswa ni nziza, wazirose kweri uraronka ukoresheje 220, hari igihe utabura n'ibihumbi 10 wunguka bivanye n'ingene wadandaje neza. Jewe iswa kubera nyene tahinguriro ryazo ryoha, iswa zokwamaho ko iswa zirafise akamaro cyane kuko iswa zirunguka cyane. Iswa je zirantungiye abana baragenda ku ishuri, iswa iyo zihari nkasuma nkariha n'inzu. Kuri iswa ni nziza cyane nuko nyene zitamaho, nta n'ikindi kintu nodandaza iswa ziriho, naho mu botike nta nokwemera. Abakenyezi bakorera mu gisagara ca Gitega hagati mu Burundi bahanura bagenzi babo birirwa muhira barindiriye ko bubakanye bazana ibitunga urugo gukura amaboko mu mpuzu nabo bagakora. Ku bw'abo bakenyezi bibaye ngombwa basaba abakeneye kwiyungunganya kubegera babigisha uko bakora, bibaye ngombwa bakabagurana n'umutahe kugira ngo abo bakenyezi bose badafise ubuzi batonda ko bashobore kuva mu ngeso yo kwama bateza amashi ico umugabo azana. Jewe umukenyezi wese agitega amashi umugabo warindiye ivyo umugabo amuzanye, jewe numva kwera amajambere yamusitse. Jewe ahubwo ntoshima nk'uwoza ndamubwiye ati ingo udafise nka kugurana 5 urayarondeza gushika ugasanga urageze no ku 100. Iyo uriko urarondera ushirutse umwete atabantu bariko baragusamaza. Je nukuri ndabasabiye yuko nabo boza bakaza bararaba ico dukora natwe akaba ari cyo bakora, kuko twebwe icyo dukora cyose kiratubeshejeho. Ibiyoba biradutunga mugabo ntangere y'iswa nazo. Iswa nazo zirimo amahera cyane, naho wongaya gute nonuma kuko nzi icyo ndahakura. Mu gihugu cy'u Burundi iswa zitangura mu kwezi kwa 11, inyuma y'imisi mike umutasuro w'imvura utanguye, zigaherana n'ukwezi kwa mbere akazuba gatanguye kwaka. Intara kama nka Buragane mu bumanuko na Kumoso na Buyogoma mu burengero bw'u Burundi nihiswa zihurumbirwa gusumba izindi ntara. Amakuru ya siporo. Mu minsi 20 amakipe meza 24 nyafrika y'umupira w'amaguru azitabira irushanwa ry'igikombe cy'Afrika cy'ibihugu. Impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru muri Afurika CAF yitangaza ko iryo rushanwa rizaba uko ryari riteganijwe, rikazatangira ku itariki ya 9 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2022. Hazatangazwa kandi ingamba zizakurikizwa kugira ngo abaryitabiriye birinde icyorezo cya COVID-19. Amakipe akomeye yo mu Burayi akinisha abakinnyi bagera kuri 40 bategerejwe muri Cameroon yari yifuje ko irushanwa ryasubikwa. Luc September ushinzwe itangazamakuru muri CAF yatangaje ko rizakomeza, ati nta wundi wigeze asabwa gusubika gahunda ze, kuki ari Afurika gusa ibisabwa. Ishyirahamwe NBA ishami ry'Afurika rimaze gushyiraho
umuyobozi uzarihagararira ku cyicaro gishya kigiye gufungurwa muri Nigeria. Nyuma y'imikino y'umunsi wa 9 wa shampiyona y'umupira w'amaguru mu cyiciro cya mbere mu Rwanda yabaye mu mpera z'icyumweru gishize, ikipe ya Kiyovu Sport niyo iyoboye urutonde rw'agateganyo. Kigali, Jean Claude Munyandinda. Mu mpera z'icyumweru gishize shampiyona y'umupira w'amaguru mu cyiciro cya mbere mu Rwanda yarakomeje. Imikino yari igeze ku munsi wayo wa 9. Kuwa gatanu habaye imikino 3 kuri stade ya Kigali i Nyamirambo. Ikipe ya Gorilla FC yatsinze Gasogi United igitego 1-0. Rutsiro FC yanganyije na Espoir FC ibitego 2-2 kuri stade Umuganda i Rubavu. Kuri stade y'u Bugesera, ikipe ya Bugesera FC yanganyije na Etoile de l'Est 1-0. Kamarade Banamwana, umutoza wa Etoile de l'Est, avuga ko iri nota rimwe yakuye kuri Bugesera FC azaryubakiraho rikamufasha no kwitwara neza mu mukino ukurikiraho uzahuza Etoile de l'Est na APR FC. Navuze ko atari bibi ariko nta nubwo byanshimishije, nashakaga amanota 3 ariko aho mbeje kubona rouge byansabye ko njya mu yindi mibare. Rero nkavuga ko nshima Imana ubu kuba match ya APR ngiye kwitegura nereka abakinyi, kuko APR ni equipe ikomeye ariko ni equipe imeze nk'izindi. APR wayiteguye nayo wakina. Rero nkavuga ko ngiye gutegura match neza, nayo nkaba nashaka amanota 3 iwacu. Nituramuka dukoze ibyo dukoze bikagenda neza, amanota 3 tuzayabona iwacu. Ejo bundi kuwa gatandatu nabwo habaye imikino 3 kuri stade Huye i Butare. Ikipe ya Kiyovu Sport yatsinze Mukura Victory Sport ibitego 2-1. APR FC nayo yatsinze Marine FC ibitego 2-1 kuri stade Umuganda i Rubavu. Ibyo bitego 2-1 ni nabyo ikipe ya Rayon Sport yatsinze AS Kigali kuri stade ya Kigali i Nyamirambo. Ejo ku cyumweru habaye imikino 2 kuri stade y'Igicumbi. Ikipe ya Gicumbi FC yanganyije na Musanze FC 1-0, naho Police FC itsinda Etincelle FC ibitego 3-0 kuri stade ya Kigali i Nyamirambo. Kugeza ubu nyuma y'umunsi wa 9 wa shampiyona, ikipe iri ku mwanya wa mbere ni Kiyovu Sport ifite amanota 20, iya kabiri ni APR FC ifite amanota 16, ku mwanya wa gatatu hari AS Kigali nayo ifite amanota 16. Ikipe ya Police FC nayo ifite amanota 16 ikaza ari iya kane. Rayon Sport ni iya gatanu ifite amanota 15. Ku mwanya wa gatandatu hari Gasogi United n'amanota 12. Musanze FC nayo ifite amanota 12 ni iya karindwi. Ikipe ya munani ni Espoir FC n'amanota 11. Mukura Victory Sport ni iya 9 n'amanota 10. Ku mwanya wa 10 hari Bugesera FC ifite amanota 9. Gicumbi FC nayo ifite amanota 9 ikaba ari iya 11. Ku mwanya wa 12 hakaza Marine FC nayo ifite amanota 9. Rutsiro FC ni iya 13 ifite amanota 8. Gorilla FC ifite amanota 7 ikaza ari iya 14. Etoile de l'Est ni iya 15 n'amanota 7 nayo. Ikipe ya 16 nayo ya nyuma ni Etincelle FC ifite amanota 4 n'umwenda w'ibitego 11. Tunyarukiye mu mukino w'intoki basketball, mu gihe habura amezi 3 ngo irushanwa rya BAL Basketball Africa League ritangire, NBA Africa, rumwe mu nzego zitegura irushanwa, ikomeje kwagura amashami yayo. Mu cyumweru gishize National Basketball Association ishami rya Afrika yashyizeho umuyobozi w'ibiro byayo bishya bizafungurwa muri Nigeria mu ntangiriro y'umwaka utaha. Bemisola Abdul, rwiyemezamirimo w'umunyanigeriakazi, niwe wahawe uyu mwanya, akaba afite inshingano zo guteza imbere umukino wa basketball ahereye mu bana. Ishami rya NBA Africa ryo muri Nigeria rizaba ari irya gatatu rifunguwe kuri uyu mugabane, nyuma y'iryo muri Afrika y'Epfo n'iryo muri Senegal. Tugarutse ku irushanwa rya BAL nyirizina, imikino y'icyiciro cya nyuma izaba mu kwezi kwa gatatu, kwa kane n'ukwa gatanu, ikazabera i Dakar muri Senegal, i Cairo mu Misiri n'i Kigali mu Rwanda. Amakipe 11 kuri 12 agomba guseruka yamaze kumenyekana. Ayo makipe yarangije kubona itike ni Zamalek yo mu Misiri, ari nayo yatwaye igikombe cya BAL umwaka ushize, hakaba kandi Dakar University Club yo muri Senegal, Forces Armées et Police yo muri Cameroon, Ferroviario da Beira yo muri Mozambique, Petro de Rwanda yo muri Angola, Rivers Hoopers yo muri Nigeria, PS Monastir yo muri Tunisia, Cobra Sports yo muri Sudani y'Epfo, Seydou Legacy Athletic Club yo muri Guinea, Espoir Fushak yo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo na Reg Basketball Club yo mu Rwanda. Yari Claude Munyandinda i Kigali. Mu Burundi, ikipe ya Kern yatangaje abantu yitsinda ikipe y'Urunani ku manota 57 kuri 53 mu irushanwa ryiswe ninde ukomeye kurusha abandi. Muri iryo rushanwa rizarangira mu kwezi kwa mbere umwaka utaha, Jimukana nayo yatsinze Lemesha ku manota 88 kuri 80. Mu mupira w'amaguru naho ikipe y'abakobwa batarageza ku myaka 20 yaraye ikuwe mu marushanwa yo kuzajya mu gikombe cy'isi. Desire Hatungimana. Uwo mugwi w'abigeme abakurikiranira hafi bari bizeye intsinzi bafatiye uko wigenjeye mu gihugu cya Tanzania, aho wari yatsinzwe ibitsindo 3-2 arahezindwi 2, ariko rero siko vyagenze kuko uwo mugwi ntibashoboye kuronka intsinzi mu rukino rwari goroshe cyane. Narijya abakinyi ba Tanzania bakinyera 8 kuva urukino rutangura kurinda rurangire, biturutse ko abandi bose basanze baranduye COVID-19. Ibipimo mbere vyarateye impari gushikaho bisubigwamwo Tanzania ibona kwemera gukina urukino rwari gutangura isaha 9 rukaba rwagiye gutangura isaha 11. Kubona rero abakinyi b'umugwi nserukiragihugu Burundi unganya igitsindo kimwe ku kindi n'umugwi ubura abakinyi batatu utagira n'abasubirizi, vyarababaje abakunzi b'uwo mugwi w'u Burundi.
ariko rero naho abarundi bari bakwiye nabo nyene bakinye batagira umumenyereza kuko uko ari babiri bose nabo nyene basanze baranduye umugera wa coronavirus, ariko benshi bakabona ko ico kitari gikwiye kuba icitwazo. Umugwi w'Uburundi rero waciye usezera ayo mahiganwa yo kurondera ibihugu bizitabira igikombe c'isi c'abigeme batarengeje imyaka 20 kizobera muri Costa Rica mu mwaka uza. Muri basketball naho kuri no w'Imana umugwi wa Kerne warerekanye ko ibintu byose mu nkino bishoboka mu kwirahira urunani amanota 57-53. Muri Kerne kara kanyamuneza ntangere kubona basezerera uwo mugwi wari umaze imisi atawukoreramwo. Umumenyereza wa Kerne aratubwira ico bakesha iyo ntsinzi. Tubikesha cyane defense yacu, turabikesha defense yacu. Hama ikindi twagerageje gukosora, novuga no gukosora ataki yacu kugira ngo tugire ataki novuga itonze gusumba uko twari dusanzwe dukina, kuko mu myaka yahera Kerne bari bayizi nka equipe igendera ku ma individualite amwe muri ataki, defense to defend hamwe, ariko ushoboye gufata abantu bamwe bica bihera muri ataki. Ariko uno munsi twerekanye yuko dushoboye kugabura amanota agatsinda abantu benshi kandi bose bakaparticipa bikagenda neza. Novuga ngo nico kintu twashoboye kugerageza gukosora hejuru ya defense twagerageje gukomeza gusumba. Murundi rukino rwabaye muri iryo higanwa, Jimkana yatsinze Remesha ku manota 88-80. Umumenyereza wa Jimkana yigeze kuba amenyereza abakinyi benshi uno munsi babarizwa muri Remesha, amenyesha ko biteguye bazi ko bitazoroha, ari naco cabafashije kugera ku ntsinzi. Ni ekipe ikomeye n'abakinyi nzi kandi bafise ububasha bukomeye, n'umukoci wabo urana ko Ceme n'umukoci amenyereye cyane. Ni match itari yoroshe twategerezwa gutegura, que ce soit au niveau psychologique et au niveau mental, uko mwabonye no jouer no répondre au début ya match vers la fin nivyo twagiza tugorane tuko baratonomonta. Mugabo ikintu cyonyene cyanjoye no kwa abakinyi banje nabonye ko naho batugiye imbere bagumanye no mental, bagumye dans le jeu, donc ni ikintu cyanezereje cyane kizotuma nibaza yuko no mu match akurikira tuzoba turi prêt. Mu mugwi wa Remesha ho bamenyesha ko abakinyi batabifashemo neza na gatoya. Umumenyereza wa kabiri w'uwo mugwi akaba yizera ko bagiye kuzohindura vyinshi kugira bashobore guhangana n'imigwi yikomeje uno mwaka. Mumenya ko